mama Mugisha na manumva ngo ufite 50 ans wagize mariage à 50 ans nyemerera rero wemerere n'abakunzi bayidagadure ko uzotubwira donc ukuntu byagenze en fait bakudragiye muri 50 ans. Ndasuye kubaha ikaze bakunzi bayidagadure TV amahoro y'Imana bane namwe nashimye kugendera kuri Cape Town kugira ngo ushobore kuvugana na nyene Cape Town atubwire ku munsi mpuzamakungu wari wa mazi bashoboye kugendera kuri Cape Town niho bakoreye ibikorwa rusangi rero ndamubaze igituma baba baratoye Cape Town araza kutuganira ku bintu byinshi kandi kuno munsi nyene kuri Cape Town nza kuganira n'abantu nza kubonaho muri kajya ka question réponse tubaza kuvugana nabo rero ndaguhaye ikaze nturambirwe nshuti mugenzi ubandanye ukurikirana Idagadure TV kino kiganiro cy'uno munsi ndagushimiye rero nawe umaze kugira subscribe kuri chaîne yanjye ndagushimiye cyane rero ni jewe Lilishu karibu rero tugiye kuganira na nyene Cape Town hama abandi ni mu nyuma kazi ndasuye kubaha ikaze bakunzi ba Idagadure TV ndibaza ko abaraba makuru mwarashoboye kubona yuko ku munsi mpuzamakungu wahariwe amazi abajejwe ibintu by'amazi bashoboye kugenda gukorera isuku kuri Cape Town rero kuri no munsi rero nagira ibibako ridasanzwe yo kubonana n'umuntu waho kuri Cape Town rero ndaza kumubaza ibibazo byinshi araza kutwiganirira tubwire n'igituma batoye Cape Town ndabahaye rero kaze mudukurikirane amahoro nyakubawa ni sawa aba babonye rimwe muri bande je nitwa Namavuto Etienne aba sanzwe ndi nyene akibanza cyitwa Cape Town Beach mu minsi heze munsi mpuzamakungu wahariwe amazi n'ibidukikije twarabonye ko baje hano kubirira isuku hano mbega ko iki bahisemo Cape Town kuko mwabonye ku butumire ubushikiranganje arabe ibidukikije n'iby'ubworozi hariho umunsi mukuru wa muhimbazwa imisi yose mu kwezi kwa gatatu bashimye rero kuwukorera hano kuri Cape Town Beach kubera hano kuri Cape Town Beach ari hagati y'uruzi rwa Mutimbuzi na Kinyankonge naho uruzi Kinyankonge rwisukira mu kiyaga naho uruzi Mutimbuzi gusukira mu kiyaga rero turi hagati y'izo nzuzi zibiri mugabo tukaba neza na neza bakoreye aho uruzi Kinyankonge rwisukira mu kiyaga ca Tanganyika niho bahashimye kubakorera kubera hariho ca casi ya Saint-Do turamuzi naho ico casi aho kiri yuko ubwa mbere na mbere haba herekana yuko aho hantu hari isuku rike ica kabiri aho kiri atafi zishobora kuhaba no kuhavyarira ari naco gituma rero ico casi aho kiri leta yihaye umugambi wo kugituza uwo munsi rero twari turamutse kwifatanya n'ubushikiranganje amadepartement atari make araba ibyo kugira ibidukikije amasosiyasiyo menshi niho yarari twese niho twari turi twarakoze mwabonye ko namanje kubatembereza aho twakora ibyo bikorwa naberetse ico casi ngene kimeze naberetse naho twacanikiye ico casi rero ni kibi kuko mwabonye aho twagikuye naho twacanikiye bategerezwa kucanikira bakakijana kugituririra ahantu kure plus de 150 metres kure y'imetero 150 iyo ugituririye hafi canke ngo igihambe bijya bahamba ibyatsi canke igihafi y'uruzi kiraheza bikamera ico gituma bakijana kure cane kugira ngo twisubire ngo kimere bisubire kubangamira ibinyabuzima muri iyo ntumbero rero bakoreye hano none bakimenye gute ico catsi ko kirimo indani oya ntikiba indani mu mazi kiba ku nkengera y'ikiyaga ca Tanganyika n'ivyatsi bimera nk'ibindi byose kujyana kikwereza aho kiri bashimba bakibonye rero hano aho uruzi Kinyankonge rwisukira mu kiyaga ca Tanganyika kiri henshi muga bashimye hano kubera ariho hibonekeza icatsi cinshi cane none n'akahe kamo mushobora gutera nk'abantu urumva ko batubwiye ko ari iraki iri hagati ihuza amariviere abiri nk'ubu imvura irashobora kugwa kuko
icivugo batubwiye ko ari umunsi mukuru wahariwe amazi n'ihindagurika ry'ibihe. Rero nk'ubu urazi ko mu Burundi imvura yaguye cyane, mbega hoho nta ngaruka mbi mwebwe ibatera nk'abantu musa amaplaje ngaha mu Burundi? Akamo bagateye twebwe gusa bagateye abenegihugu bose na cyane cyane abari mu gisagara cya Bujumbura. Twebwe turi hagati dukorera ku biyaga, dufite ibanza ku biyaga, turahura n'ingaruka novuga iya mbere ikomeye cyane, ingaruka iyo imvura iguye ikaba nyinshi. Abanyagisagara makartiye yo mu gisagara cya Bujumbura, imvura ibaye nyinshi baca bafata ya micafu yose begeranya mu mazu yabo, igizwe n'ibikoresho byo mu gikoni, igizwe n'ibicupa by'amasosiyete atandukanye byose. Ayo macupa yose baca bahenurira mu kiyaga cya Tanganyika. Ikiyaga nacyo gica kuko nta mucafu mu bisanzwe wigera urara mu kiyaga. Ikiyaga uko gikoze ku buhinga bw'Imana kabisa, gasanzwe Imana yaragikoreye nyine ku buryo ata mucafu wigera urara mu kiyaga cya Tanganyika. Umucafu wose uri mu kiyaga, amavage ari mu kiyaga arayabirungika byose bigaca bisesa ku nkengera cya Tanganyika. Aho rero duca tuhasanga ibicupa bitandukanye, amasosiyete ya Kindu, za Kwavi, aya masosiyete yose bya Fangasi n'ibiki byose, aya masosiyete yose mubona dandaza ari amaji, urabona mu gihugu hari amaji menshi. Hariya turafise aho twegeraniriza amacupa dusanga aho usanga ibicupa y'amazi yo kunywa bwabu energy niko usanga bugwiriyemo ibi bita za Fangasi byose, urabona ko aribyo na neza hari igihe usanga biri muri ico gihe. Rero aya macupa turayegeranya tukayashira hamwe. Sosiyete tubona yamiza gutora ibyo bicupa kenshi ni Savonoro biragerageza aho twabuze ibicupa ikaze ikabikura igira baraja kubihingura mu kundi, muga nta zindi sosiyete tubona ziza gutora amacupa yabo bayajyana. Muri ico gihe rero turatera natwe abenegihugu bari mu makartiye y'igisagara ca Bujumbura yuko bogerageza bose bakagirana amakontra n'ajya amasosiyete twama tubona yamakura ibishafu mu makartiye, bakagira iyo ngeso nziza iyo kugira iyo abonema mu gihe zijya modoka zije iyo micafu yose yavuye mu mazu, ayo macupa bakagereza bakayahereza zijya modoka zijejwe kuri imicafu. Ariko iyo ingeso mbi yo guca babiterera mu miserege ikiyaga Tanganyika igice kibyakira byose tukabitora ni muri gihe natwe tuba turiko turonona amazi yacu. Kandi amazi meza n'ubuzima, amazi yose ntabwo ari meza. Iyo tuvuze ati amazi n'ubuzima, amazi sibyo, tuvuze ati amazi n'ubuzima sibyo, kuko hari igihe haba ari amazi mabi. Amazi aba ubuzima, mu gihe amazi tuyabungabunze ari meza. Kandi urabona yuko n'amazi tunywa hano mu gisagara cya Bujumbura twe tunywa ikiyaga cya Tanganyika. Mu gihe rero tugiye turatanga imicafu n'ishirahamwe rigide tuba turiko turarigora kuko rica rikoresha ingufu nyinshi. Ayo mazi meza usanga ishirahamwe rigide zo riyakuye kure, muga mu gihe twayabungabunze bishobora gukoresha ingufu nkarikakura hafi. Kamuntu wacarabye abenegihugu nuko twogerageza twese akantu mavuyemwo kwirinda iyo micafu yose twashika muri iyo miserege kugira ngo duhungabanya ikiyaga cacu ca Tanganyika gisa nabi. Rero nk'akajambo ka nyuma rero ga nyene Cape Town mubwira abenegihugu situ rero abo bafata kubera mu makartiye nabonye iyo imvura iguye iyo bafata ibiga bicafu bakaca babitera mu makarivo bikaca bitera bumva bimanuka ino mu Tanganyika. N'akari akamuteye urako yadukurikirana musozera akamo notera abenegihugu ubwa mbere na mbere nuko bofata ingendo nziza y'isuku, kuko iyo umuntu agize isuku agira amagara meza. Iyo rero muri uko kugira isuku yabo mu mazu yabo bahengereye imvura iguye bagasasuka mu kiyaga cya Tanganyika, baba ariko barakora nabi cyane, kuko aho ico kiyaga kigira mu gihugu, iyo micafu itegerezwa gushikira abandi benegihugu bari kuri ico kiyaga. Twabasaba rero imbabazi z'Imana yuko batosubira by'ukuri imvura iguye batosubira guhenurira muri iyo micafu mu
kuko iyo basutse muri za ntahangwa muri rya migende hereza ntahangwa igereza kinyangonge gace bihesha turonke mu bicafu si byiza ntabwo nuvuga yuko ari umuco mwiza abarundi muraje kotera kamo n'abo bantu babigira bakikubita agashi barondera ayo mashirahamwe ajejwe kurwandura iyo myavu kugira bashobore kuza barasukamwo iyo myavu kugira natwe kubiyaga dukoreshe ingufu kuko bateyemo imyavu myinshi dushiramwo abakozi benshi iyo myavu kuyikurayo bigatwara uburyo bwinshi mugabo batubabariye ntibashiremo iyo myavu natwe ikiyaga kiguma gisa neza abantu bose bakihurumbira kandi norangiza avuga yuko murabona hano kuri Cape Town beach nta korotire hari buza abantu bitegembya kwinjira kuri beach no kubuntu umuntu uragongotse ukiryamira hakukiya bikirwa nta ngorane ukarambya murabona n'udutanda hariya turiyo arashobora kuza akicarira kiyaga vraiment umwene gihugu wese n'umunyamahanga wese ari muri kino gihugu arafise uburenganzira bwo kuza akiyicarira akaryoherwa urabona ko na jandeshe bayitirisha mu mazi umwene gihugu wese arafise uburenganzira n'aho twobaje gufata ifanta hano cyo kunywa amazi arashobora kuza kuharyoherererwa akahagendera akaryoherwa wabonye mu mwanya uheze hariho n'abaje kuhabatiriza nk'amashengero menshi y'isagara ca Bujumbura kubera bici twama tubigirira isuku ijoro n'umurango urabona ko benshi bakunda kuza kuhabatiriza n'abandi rero bifuza kuza kuryoherwa barahawe ikaze bifuza kubatiriza amashengero amabatiriza ngaha byose turabaha ikaze kugira n'abakira Yesu Kristo kuma ari benshi yego kuri uwo munsi rero nashimiye kuza kuraba uko kuntu baje by'amazi ariko ubutaha nzoza rero ku bwa Cape Town ndabe ingene hameze ndabe no mu gikoni ndabe ukuntu bimeze nibaze yuko atangorane bazo murahawe ikaze ikintu cyose muzo saba cyose bahereza ku muco na kibazo mu gikoni kari kumeze neza turabashimiye cyane rero murakoze cyane turaza kwidagadura uno munsi ni kwidagadura gusa mu bibazo ni ya jeu question réponse irya jeu bataza kwishura yego canke oya reka turabe rero ko uno munsi nkuko nama natsinze turabe nuko uno munsi abona ashoboye kuronka ko nabonye neza kuba bombarda wa mbere rero turatanguye mahoro mado mahoro ni sawa urakomeye urabe hariya uvuge cyane mado eko ni sawa eko ni sawa urakomeye ndashima yego kuno munsi rero tugomba dukina agakino ako gakino tugomba dukine ntuza kuvuga yego ntuza kuvuga oya ni ibibazo nza kukubaza gusa wowe ntuza kuvuga ngo ngire gutya uvuge ngo yesi canke no uza kunyishura inyishu zindi zitajanye na ego canke oya canke no twagi uriteguye ntuze kuvuga mbwa yego ugerageze kuvuga cyane nkuko je ndiko ndavuga cyane ego me ni sawa ni sawa witwa gute mado mado eko uvuze yego bakozi rero bayidagadure ndakongera indi chance cyane Yego, nanayizi. nkuko je buretse ko nama natsinze imisi yose reka mado ndamwengereye iyindi chance mado ni sawa ni sawa wambwiye ko witwa mado niko banyita niko banyita mado bakwita mado bakwita mado niko banyita ariko banyisa okay ubahehega mado Kamenge mukamenge ni nkuba niyo quartier tubamo kamenge ni hafi ya Gadi Nord ni keke pale ya Gadi Nord ni keke pale ya Gadi Nord yego mado rero ndamutsinze ndagushimiye cyane mado urakoze kumuha umwanya rero hari ubundi tugomba tuganire nawe we yariyemeye cyane rwose yemera rwose baraza kutsinda reka turabe kuri uwo munsi nawe nyine yaza kutsinda kandi baratubujije kuramukanya kubera korona amahoro urakomeye neza ndaho ndakomeye okay mwe mwitwa gute Elvis nimubona Elvis urashaka kuvuga cyane yego nituratangura ntacyo uvuge nta nakimwe urashaka kuvuga cyane Elvis ndashaka kuvuga witwa Elvis yego turatanguye rero oya ntacyo ntitwe bwatangure turatanguye ntuvuga yego ntuvuga oya ntugira umutwe gutya sino nza kuba nagutsinze nka mato twagi uriteguye Elvis
Okay, usabwe nivyo usabwe ndayemeye. Sabwe nivyo. Ni sawa. Urakomeye neza. Cyane. Bose. cyane gose. Mbwa ureke kugira gutya Elvis kuko ugize gutya nza kuba nagutsinze naho nyene. Okay, uba hehe Elvis? Jemba mu Kanyosha. Uba mu Kanyosha? Ego. None nabavuze ego ndaguhindi chance. Okay. Tuzo kuvuga rero ego. Okay. Elvis uba mu Kanyosha? Ego memba mu Kanyosha. Elvis nawe nyene ndamutsinze reka turabubundi je urashobora kuza Umwana. Niki genda. urakomeye tugomba dukine agakina nawe ntuza kuvuga ego oya ntituratangura ntuza kuvuga ego ntuza kuvuga oya ntuvuga ngo ncakugira umutwe gucyanye sivyo twagiye Diane wowe twa Diane kandi wazi ati Niomba. ukora he Captain Beach. nukora Niomba. vya kweli Bandana, okay, kandi umukesiye Nego ndumukesiye. ego ndumukesiye kandi rero bigiragenda neza ku kazi Bigenda neza. cyane gose Cyane. nkuko uvyifuza Nkuko ndavyifuza. Dia buriya ukunda iki Icyayi. icayi Nkunda icyayi. icayi conyene none Cyonyene. nta mukate igitumbura icapati Oya cyonyene. conyene Cyonyene. apa yicaye ibindi ukunda mu vyo gufungura n'ibi Ubugari. ubugari Ubugari. nakukunda Ndabukunda. cyane gose Cyane. mbwira iki ca coronavirus wewe ucumva gute ukucirinda gute Anirinda kuramukanya. niyo mpamvu nanje wanse kundamutse Nicyo gituma ntakuramukije. aha wirinda kuramukanya Nkakaraba amazi meza n'isabune. aha Nakindi. nk'ubu wakaravye kangahe Kenshi. gashika kangahe Ni kenshi nguma ninjira nkaraba nkora ku kintu nkaraba. aha rero uza kuva ngaho usuye kandi gukaraba Ndakaraba. urasuye kandi gukaraba kandi Ndakaraba. niba ataba kandi usuye gukaraba Ndakaraba. Diane rero reka ndamuhebera arantsinze Diane rero niwe muntu ashoboye kuba yonsinda Agashimwe. agashimwe kandagutware hahandi Niherere ngaha. woze kukunda icayi baze kuguha icayi Ifana ndayishobora. okay rero baraguhifana nta kibazo reka rero mbaze uwundi mukunzi wa Idagadure TV nawe nyene ndamubaza utwo tubazo kugira ngo nawe ndabe iminota aza kumara atavuze ego atavuze oya atavuze atagize umutwe gucya ahanye ni sawa uvuge cyane urakomeye cyane ego witwa gute Burundi Jarni witwa Jarni usizina ryiza Jarni ni ryambere ndaryumvise okay turatanguye ejo rero ntuza kuvuga ego ntuza kuvuga oya ntuza kugira gutya uza kwishura ibindi bibazo Jean ibyo bindi utabishizemo okay Jarni umbwiye ko witwa Jarni uvuze ego okay ndakongera indi chance ntuze kuvuga ego kandi ntuze kuvuga oya okay twagi Jarni uba hehe Jarni mukajaga ni huba Waje uvuga nihomba ndagwe basi aka réponse okay twagiye Jani ukunda iki Jani ukunda kunywa wowe kabisa turacyari kuri Captain bene data nabonye Pastor Mugisha avuga ati burya sino Mugisha reka ndamuyagishe gatoyi ni umupastor dusanzwe dukurikirana cyane turamumva gose ariko no munsi Imana ishimwe turamubonye live mahoro mama Mugisha mahoro ego kubatabazi muri bande nditwa Mugisha Pasteur Mugisha Aimable nkaba ndi umupasiteri wa Rehoboth Holy Church ishengero yo mu Ngagara Catesis ndi umumama ndubatse ndafise n'umwana umwe ndafise n'umuzukuru murumva rero ko ari presentation yi complete ego
kuri uwo munsi rero mama Mugisha ariko ndagenda nyene ndaba ko hari abantu bashaka kubona nkaroba ama bakemera bakamikiyago tukaba turaganira kugira ngo duteramishe abariko baradukurikirana kuri Dagadure TV. Hanyuma ashaka kwibaza ati umukozi w'Imana umupastor je tuvuga ko umupastor mbega umupastor ashaka kuja kuri plage ko tugusanze kuri plage tukuvumbuye kuri plage umugani uraha akunda kuvuga ngo namuvumbuye tukuvumbuye kuri plage mbega nk'umupastor biremewe ko aja kuri plage? Umusanzwe twaje uyu munsi kuri plage turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana dukorana ibikorwa kubera twari twagize igikorane tumaze iminsi 3 c'aba mama hama rero turavuga ngo tugende natwe kunezerwa kwidagadura kuri plage. Rero ku kibazo mbajije nivyo abana b'Imana baragenda kuri plage kandi tubivuze neza ubundi ibibanza vyiza nk'ibi ibintu vyiza vya mbere vyagenewe abana b'Imana. Rero satani ni wavyiba akavyiyitirira akazana abantu akabakoreshamo ibintu bitari vyiza bigaca bigira ishusho mbi mugabo abayivye abana b'Imana ivyabo kuko nta kintu satani yaremye nta ciza satani akora ariko arakopya ivy'Imana akabishira muri negative yamara ivy'Imana vyiza Imana ibabiremye kugira bizobe positive. Rero twega abana b'Imana turaza kuri plage kubera ikiyaga ni ikintu Imana yaremye kugira ngo abana b'Imana bamererwe neza dukuremwa amafi turonka amazi dukoresha hanyuma turanezerererwe no ku musenyi n'ivyiza biraryoshye. Ego cyane umva maramenye ukuri kurabaho kwidegeza cyane gose wibuke cyane nuko intumbero y'ino TV ni kugira ngo tumenye ukuri hama ukuri kuduha kwidegeza. Rero uno museka tumenye ukuri kuvyerekeye umukozi w'Imana ko rero abakozi b'Imana usanga banatinye cyangwa ugasanga bariko ari inyegeza mama Mugisha ni inyegeje nanavuze ko namuvumbuye oya urumva ko wewe yaramenye ukuri kandi ukuri kwamuhaye kwidegeza. None uwaje utubwira ko mwe mu gikorane cy'abamama yego amazi iminsi 3 caheze uyu munsi hanyuma turavuga ngo tugende tuje gushima Imana kandi natwe tunezeye tukanye tumaze iminsi turi mu bikorwa byinshi dukeneye relax. Yego umva rero abamama bo muri Rehoboth baritahuye yego cyane gose baritahuye kandi barahagurutse bakorera Imana ariko kandi ntibagiwe kandi na hobby n'ibihe vyiza nk'ibi byo gutwenga nacyo turabikenera kuko birimo mu by'ubuzima bwa misi yose. Yego icivugo none c'umwaka cyari kimeze gute? Icivugo c'uyu mwaka cyari mu gitabo ca Yeremiya igice c'icenda ku murongo wa 17 na 18 kiravuga ngo nimwitegereze murabe muhamagara abagore bazi gukoma induru baze baborogera Imana batakambira Imana kugira ngo Imana ibahe ivyabo kandi kugira ngo Imana ikize igihugu cabo. Rero natwe twimviriye igihe turimo nticoroshe isi yose iri mu bwoba ingorane ni nyinshi ahijya no hino barugaye ntibasohoka ntibasenga turavuga ngo twebwe ko Imana ikiduhaye ku karyo twaba tutarugaranwa reka tuje imbere y'Imana twinginga Imana tuyiborogere kugira ikizisi n'amahanga. Yego none mwaboroze canke muva muboroga? Twatangiye kuboroga kuva kuwa mbere tuboroga iminsi yose ku mugoroba hanyuma dutegura igikorane nyene cyatanguye neza ku munsi wa 5 twaraborogeye Imana kandi yaravuganye natwe. Imana iraturemesha aravuga ko izodutabara ibibazo byose biduhanze Imana izobidukiza kandi Imana yacu turayizigiye ntabwo ibesha yivuze ibintu irabikora. Amen. Okay uko rero ivyo mwari mwiteze muri ico gikorane mwarabibonye mwarabironse imeze gute urashaka kutubwira nk'abatwebwe tutaronse akaryo ko kuza? Icambere twaronse Imana yasutse muri twebwe umunezero twaragize umunezero cyane twumva turabohotse twumva imitima yacu idudubizamo ivyiza vy'Imana. Icya kabiri twabaye mu bihe vyiza byo gutazira Imana ivyo bihe kandi byabohoye abantu benshi. Ikindi naco abantu baratwitavye kandi benshi barakiriye Yesu cyane no twari dukeneye yuko abantu bamenye Imana à travers abamama kuko abantu bibaza ngo abamama no gushira inyuma nabo kuja mu gikoni gusa ntibaje habona mugabo twasanze muri twebwe harimo ingabire nyinshi cyane zo kuvuga ubutumwa zo kwinginga zo gukora ibikorwa vyiza mu nzu y'Imana bitandukanye. Mu by'ukuri twaronse umwimbu mwiza icyo twari twiteze twakironse n'amafaranga twarayaronse twaritanze amaturonka amafaranga duhishengero rya Chicago. Urumva ko rero muri abagore babahizi cyane twarahagurutse abagabo bo muri Rehoboth nibaze yuko baryohewe cyane bafite ubutunzi babateye ishari n'abazakora igikorane aho ni bo rero. Yego tugaruke rero ku vya plage nk'umukozi nk'abantu bari kwaradukurikirana situ abakozi b'Imana bashaka kwibaza yuko kuja kuri plage ni icaha wowe nk'umukozi w'Imana babwira iki
ego tutagiye kure twebwe plage twagiye ko niyo abakristo ngahanye umuntu nyene ngaha n'umukristo twaje ngaha turi umugwi w'abana b'Imana hanyuma rero narishaka ndababwira yuko na Kristo Yesu yahora agenda ku kiyaga kuko Yesu aho yaje gutora abigishwa biwe yabatoye ku kiyaga arabwira ngo mureke kuroba munkurikire nzobahindura abarovyi b'abantu noneho barabarovyi kandi baroba mu kiyaga rero bisigura yuko ikiyaga kitari kibi kandi Yesu hari igihe yaza ku kiyaga akabwira abo barovyi ngo bamutize ubwato agahagarara mu bwato akigira hirya gato akabwira abantu ubutumwa bwiza bakihana ivyaha iyo tuje kuri plage turahura n'abantu barushe n'abaremerewe turashaka kubabwira ubutumwa bwiza tukabatumira mu rusengero benshi tuhora tubanobagura hari n'igihe tugira amakampanye ya evangelisation tukaza kuvuga ubutumwa kuri plage abantu baje kwiryohera tukababwira ubutumwa bwiza bikabanezera bakatubaza none tuzobasanga he musengera he tuti muri Rehoboth mu Ngagara kati ya 6 kandi turafise n'abavuga butumwa turungika hirya no hino bagenda bavuga ubutumwa bwiza ku ma place publique aho hantu hari abaja kuri terrain hari abaja muri ville hari n'amaza ku kiyaga bakaroba abantu bakabazana mu rusengero rero ni terrain yo gukoreramwe ibikorwa by'Imana rero umenye nibaze uko dukurikirana wamaze kumenya ukuri n'ahantu relax kandi umukizo nawe nyene aremerewe kwihonasha kuko rero abantu benshi bama bibaza pastor ko gukizwa ari ibintu byo gusinzira gusa umva umuntu ashaka gukizwa akiri mutoya ukamenga yobanza kwanza akajya ubujene akaja kuri yo ma plage akaryoherwa hama yamara gusaza akacakira umwami Yesu uko no guhomba cyane kuko Bibiliya iratubwira ngo korera Imana yawe ukiri umusore terera umukate wawe ku mazi urekipera ugeze imbere rero iyo umuntu ahaye Yesu Kristo ubuzima bwiwe akiri muto bimurinda ivyaha vyinshi kandi iyo umuntu atanguye kugendera mu byaha akazomenya Kristo mu nyuma bimwe yagendeyemo biza biramukwega bikamusubiza inyuma kumbure yaragiye mu bapfumu indasago bijya byose Satani akabifatira akakongera akagukwega wasinzira mu ijoro ugasangura yamira ukabura ingufu zo kuvyuka muga iyo umuntu yihaye Yesu ari umujene yugaye kabisa ubujene bwiwe akabuha Yesu abo umuntu afise kazoza keza cyane kuko ntabimusubiza inyuma kandi aca kwega babantu b'umurunganwe gwiwe bikazotuma mu bwami bw'Imana zo bafise ibitsibo bikomeye kuko ingufu ziwe z'ubusore yabikoresheje mu Imana kandi Imana yacu ntigidene umuntu wese ayikoreye aronka impera akiri hano mu isi biyetanga bijana akongera agahabwa n'ubugingo budashira ni kuvuga rero muri Yesu muri dagadura muri Yesu banezerwa kuko tuba twavuye gusenga tuba twihanye ivyaha tuba dutunganye tuje kugira dutwenge kuko ijambo ry'Imana atubwira ngo ese ukuntu ari vyiza yuko abavukana babana nyakubana nukuvuga ngo partage ya frères et sœurs tuza kuva ngaha dutaha muhira muri za stress zo mu ngo ariko twaruhutse mu mutwe kandi nta cyaha twagize kuko ngaha n'indirimbo z'Imana nizo bavuza tugasangira tukanezerwa tukanakundana urukundo ruva hehe muri partage nk'ubu tumaze iminsi turi mu gikorane kumbure mwene data ni mwari mumenyeranye muga muca muronka umwanya mwiza ukamubaza adresse ukazoja kumugendera nk'ubu hari umumama twari kumwe mu gikorane turiko turategura hanyuma uwo mama niwe adukorera decor asinga birikomeye cyane gukora decor hama rero tuzotangura ikorane kuwa 5 kuwa 4 mama yiwe arapfa muga uwo mama naho mama we yapfuye yagumye aza mu rusengero agakora ya decor hanyuma akatubwira ati nimwatangura rero gusenga je nca nsubira muhira kugira ngende kugira ikigandaro bwaca akaza akavuga ati aya masaha abantu ntibaraza muhira reka nongerereze iyindi decor nkuko nabitegura nejo mwijoro samedi twahavuye 2:30 arasigara wewe akirikara decora kuko n'intebe yazisharije urumva yuko uwo mumama yatweretse urukundo akunda Imana kandi akunda ishengero natwe bica bituma tumuherekeza muri enterrement tukagenda kugandara tukamutera intege akumva yuko ari mu muryango ivyo rero nivyo vyiza by'abana b'Imana iyo bariko barabana mu bihe nk'ibi yego naka kajambo rero kurabwira abantu bariko baradukurikirana bataratahura neza barifuza umva arifuza mugabo kubera kumbure ukuntu abayeho gacha bituma yibaza ko ari icaha donc ataramenya ukuri ataridegemvya naka kajambo rero babwira kugira ngo bamenye bidegemvye dimanche prochain ninagaruka ngaho weekend uzosanga b'Imana mu bisanzwe nashaka kubwira abantu bariko baratwumviriza yuko nta kintu gitanga relax nko kuba muri Kristo Yesu kuko ibyo twahora kera bituremera Kristo aba yabidukuyeho kuko ijambo rye riravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe nanjye ndabaruhuka or kuri plage tuba tuje kuruhuka
kuko imitwaro ibituremereye ntabwo iherera mu gusenga gusa hari ibindi biherera mu kiganiro nk'ubu murashobora kumva ari nyakamwe kumbura umuryango we nturi hafi cyangwa aheruka guhura n'ingorane mu buzima kumva ntiyo kwikonfiya mugabo turi kumwe turiko turatwenga kumva abaye relax rero nagira ndababwire bene data abakijijwe nimba wibaza yuko umunezero wawe uzobera mu nzu gusa uraruha ukumva n'imitwaro irakuremereye mugabo ugiye hanze ugatwenga ni nk'uko waba ugiye mu rubanza tuhora tugenda no mu makomedi ahantu batwenza gutwenga nabyo murabizi Bibiliya avuga yuko gutwenga ari ibintu byiza birafasha umuntu kuremuruka mu buzima rero nagira ntumiriye bene data muguruke mu mutwe kandi imitima yanyu muyihe amahoro Bibiliya avuga ngo Imana yararemye iminsi 6 ku munsi w'indwi igira iki iraruhuka none nimba Imana yoruhuka twebwe abana b'abantu nitworuhuka ariko mu karuhuko kacu Imana iri kumwe natwe rero iyo tuje ahantu nkaha tuba tuje kuruhuka kandi jewe nagirira urubanza ngaha kubera ko nari nahabonye cyanavuga nzokorera urubanza hahandi nzi kuri plage mugihe naguma muri quartier ntembe natembera sinari kumenya ahantu nzotora korera urubanza rero ni byiza cyane ko umwana w'Imana asohoka azi neza ko ataca harimo ari kumwe na bene data nivyo bindi wagumye uvuga ngo muzomenya ukuri kubaho kwidegemvye amen yego Pastor Mugisha ubu nuko nagufashe ngaha nyemerera yuko wanavuze ko ariho wagiriye urubanza tubwire barako aradukurikirana yuko ari urubanza rwa mariage kandi yagize mariage angana kunyene unyemerere rero munsi tuzovugane kugira ngo utubwire rero ivya donc dushingira intahe mama Mugisha na manumva ngo ufite 50 ans wagize mariage à 50 ans nyemerera rero wemerere n'abakunzi bayidagadure ko uzotubwira donc ukuntu vyagenze en fait bakudragiye muri 50 bakuzi bayidagadure nagira ndababwire yuko niteguye kubashingira intahe mu myaka yanje 50 inge naronse umugabo kandi umugabo naronse si umugabo aho Dimo icyo umujene yifuza abajene bubu bifuza ngo icyo nk'umugabo cyangwa umugore aba hanze afite ubuzima bwiza afite ibiki ariko abantu bakibaza ngo mbega hanze ho umuntu akijijwe jewe rero narasenze Imana irambwira ngo ngire commande uko nabwiye Imana commande niko yampaye umugabo w'iburaya kandi w'umukozi w'Imana kandi arankunda cyane urukundo nayo narabuze nararuronse ibyo rero byavuye mu kwihangana no mu gukorera Imana tuzoronka umwanya wo kubivugana rero mu buryo bwiyaguye nzobabwira kabisa yuko mu Mana tana kimwe kibuze amen ego turashima rero Pastor Mugisha kuzoduha uwo mwanya ukadushingira intahe ariko mu kurindira reka ndakubaza ibibazo mu guheza namambaza ibibazo abantu twakoranye interview ivyo bibazo rero ni biston en general bitajanye na yisije ngo abakozi b'Imana bisanzwe ivyo bibazo rero bisabwa yuko utishura ego ntibishura oya nuvuga no nuvuga wi nugira umutwe gutya ugize ivyo jemba ndagutsinze mugabo ndafata ijambo ego donc ni ikibazo ndakubaza ukacunyishura ni TikTok wishura mu yandi majambo utavuze ego wabitawe tashaka kugenda go rero mama Mugisha watugiye kuri pasteur ndi pasteur uri pasteur kandi usumwana umwe mfise umwana umwe w'umukobwa n'umukobwa use n'umwuzukuru we n'umuhungu umuzukuru wawe n'umuhungu yitwa gute umuzukuru wawe yitwa Mahoro Chris Divine yego ndasimwe ndihanye reka ndagushimira mugabo mama yakandi kaje unonesha akandi kaje rero ni muri partie y'intahe yawe ndavyemeye reka ndagushimira cyane Pastor Mugisha kuri ni bakwe noshaka kuba nagiriwe yo kuganira nawe ndabakengurukiye cyane nawe utaha rero ku ntahe ego Imana ibahezagire kandi ndabashimire rero mwebwe namwe muri kubera dukurikirana tutibagiye bagire subscribe mama Mugisha mugire subscribe kuri kantu kameze nk'agakengere gcyanye ugakoreko kugira ngo ibiganiro byacu byambe bibashikira iminsi yose ego rero nkuko mama Mugisha yaje kwibabwira mugire subscribe mugire na j'aime hama mu partage hama mu bandanye muyidagadura ndabashimire rero cyane namwe bakunzi ba Idagadure TV nawe utaye lili shongo msete mumenyereye bye bye you
Idagadure TV, Idagadure TV, imboneshakure nziza cyane ikorera ku rubuga ngurukanabumenyi. Idagadure TV ni nziza cyane.